turashima n'ahantu ukuntu hameze neza vraiment ndabona n'ahantu hari VIP sinzi nkaho ukuntu habona n'ahantu ho bwiza vraiment ni heza kabisa batwakiriye neza gose cyane Ndufacom iri na service bien kabisa sinzi nk'abanisi kare wewe urabizi ahubwo gusa naguye nitegereza ndabe ingirametse ubwa mbere ni ariko aranatwenga wa musanzu warahanugera ibintu bikakurenga mu buzima bivanye n'ibintu umaze iminsi ucama ariko ndibaza arico aza kuvuga nanjye navuga ane yavuga vraiment avuga niyo gusa mvumera ndahandi hantu nyene cyo byumva akunyura mana ndanga umukobwa atekereje atari kuri mariage niho batavuga mva mu bisanzwe umukobwa atekereza mu gihe mwatekereje namwe ko muravuga nohora reka atake umukinyi w'amafilimi yategerezwa kuganira umve rero oya morale sawa ari morale muvuze ngo abageni bo ntibakivuga barabakera hajya ngira kuko tutaretse n'ibyo yo kuvuga uhaho n'abageni bari mu rushungi nimba bari umunezero mwinshi batwenga gusumbya abarorezi cyawe nanje aho tukiri wabonye ego vraiment bakunzi ba Ndufacom TV ngo mubibona rero turi mu bwami bwa Ndufacom TV nkuko bisanzwe tuvise abatumire kweri badasanzwe abatumire navuga ko bari ku mbona bashajije abameze fresh so nujya mbere bashitse kuri kamera za Ndufacom TV reka tubakire tubahe n'ikaze muri Ndufacom company ni company yagutse gakorerwamo ibintu byinshi muraza kubibona turaza kubatembereza nyuma and then reka tubasabe kwanza mwidondore abariko baradukurikirana kugira ngo tuze kugirana ikiyago cyiza okay reka tubasabe ndabona Monsieur nyakubahwa abanza twidondore kwanza cyagirwa ko atubwira naho baje bava kugira ngo nabandi bace batwidondora muri make kaze ego murakoze amazina ni nkuru nziza Aniseti hama turi umugwi munini yinya uko mutubona siko tungana ariko niko twashoboye gushika hano hantu yego gusa numugwi witwa NEEMA Group Burundi nawo nyene numugwi munini yinya harimwo ibisata bitandukanye nkuko uno munsi twaje mu gisata ca NEEMA FILMZ ego twaje tuva mu ntara ya Bubanza commune Gihanga right ego muri NEEMA FILMZ musanzwe mukina amafilme cyane mukora mwibiki muri make muri NEEMA FILMZ dukora amafilmi n'ayandi ma video mato twakwitwa ama shortcut yego Anise turakwakiriye wisange muri Ndufacom company murakoze cyane duhere microphone umwe wacu nawe akazina akazina kanje ni Dombiri Brenner niyo nyishu yego ku mazina benshi banzi kuri Billy Dal from Dakate nkaba ndumukinyi wa filme muri NEEMA Group hama ndabakunda mwese natwe turabakunda nuko izina ryanje nitwa Ndayisenga Anita nkaba ndumukinyi akina muri NEEMA Group Burundi hama vyarivyo murakoze ndakoze nawe okay merci ukuntu mwatwakiriye nivy'igiciro vraiment ndabona nibyo gushima hama ku mazina ni Olivier Habonimana kuzina dasanzwe benshi bataramenya Zahabu niko kazina abantu benshi bataramenya ariko ndisiriko benshi bagiye kumenya ibikorwa byacu kumenya uko dukora kandi ndisiriko ibintu biko biragenda neza hama ndanezerewe gose ego murakoze cyane murakoze cyane turabakiriye cyane kandi
mwisange vraiment mwiyumve areze bo tudatevye muri NEEMA FILMZ Group watubwiye ko muri abantu benshi musanzwe muri umugwi munini nagomba usangize abakunzi muri make mu byo mukora kubera ko wavuze ko mukora ibintu byinshi andoro y'ibyo by'amavideo y'amafilm niki amashortcut mukora nta bindi bintu mufise mukora ku ruhande ego murakoze nkuko bisanzwe navuze ko niki nigisata ca NEEMA FILMZ Group ariko muri NEEMA Group Burundi dufise ibisata byinshi turafise NEEMA Sound iyo nayo niyo kuririmba aho muri NEEMA Sound turandika indirimbo hama tukaririmba hama turafise ibindi bisata bitandukanye kubera ko twararavye ntitugiye gusigara inyuma mu bisata by'iterambere naho turagomba gutera imbere hariho ibisata byo gukora ayandi ma projet atandukanye ariko uno munsi tuvugana ibisata bimaze gutangura gukora ni NEEMA FILMZ ikina amafilimi hakaba na NEEMA Sound iri ku kivi ibindi bisigaye ntiturabitangura biracari mu nyandiko ariko nibaza ko navyo nyene vuba abakunzi bacu bagiye kubibona. Oh wow good ndumva kweri ibintu ni fresh bakunzi ba Ndufacom TV no musi turi enjoying fresh na vibe za ko ari vibe nibatubwiye ko arabaririmbye reka mwanya n'abantu badushirire ko kwanza mwese muraririmba yego uragerageje okay reka tugirwa ko muduya kapera kwanza gatoya amatubandanye sibyo nuko ngira mwadi mutiteguye n'agashoti kati mwagena mudukini uko mubishaka kubera ko tuguma turi reka tubanze kwanza tumviriza kapera kwanze turiri meni gospel ni profile yego turirimba cyane gospel natwebwe dusanze dukitije ngaha mu bisanzwe nyine numva nubwiza hanini ikindi gihe tuzobatumira mu kiganiro cya himbaza time hariho umudada mwabonye ujya n'abagikoresha tuzobatumira ndaza bari ibintu byiza cyane muzozane n'abavuza umuziki dukore nyine shosho abe ahiye nari kuko ibyo byose turabifise kandi birakwiriye sawa reka tuce tugirwa ko rero nta kapera namanze muduhonje Imana ni nziza haleluya Imana ni nziza haleluya Imana ni nziza cyane Imana ni nziza haleluya Imana ni nziza haleluya Imana ni nziza cyane. Wow. Thank you. Wow. Pega magic mu kazi. Harimo umuraperi. Ora muhe microphone muhe. Twagiye Furi made beat miki gihe juya we go up papa wonderful fearful made beat miki gihe juya papa yamamagaye niyo kwizigirwa uyabitanguje nizabiheza iyo utegetse urashitsa niwe alpha and omega iyo utegetse urashitsa niwe omega omega niwe omega murap tugende merci beaucoup man courage vraiment ndabona kweri ni ibintu by'amavuta cyane hama tugarutse kuri Anise wavuze niwe uri president mbega wa club
mbere microphone ni uri president wa club yego cyane right nashaka rero ndakubaze muri NEEMA FILMZ Group umunsi mutuzaniye iki muri ko murategura ahanini kugira ngo musangize abakunzi banyu abakunzi bacu muri rusange kugira ngo tubandanye ego muri NEEMA FILMZ Group turiko dutegura filmi tugomba gushira ku mugaragaro iyo filmi nayo ikaba yitwa Ingaruka ego aho twashatse kwerekana ko umuvyeyi afise akamaro kanininya iyo utamwumviye amajambo akwaturako acaba mabi ayo majambo rero kenshi aratugarukako hama kandi iyo umwumviye amajambo atwaturako aratugarukako nayo nyene aragira ingaruka nziza muri make iyo ugavye naho bikagira ingaruka mbi so ku bantu novuga ko ari jya mbere bababonye hariho ibindi bikorwa mumaze gukora canke nico gikorwa ca mbere mutanguye gushira ahabona imeze gute ego nico gikorwa ca mbere dutanguye gushira ahabona nta birebire twari bwagire uretse ko twari tumaze igihe kitari gito tugiye mu myiteguro ariko ubu iki nico gikorwa ca mbere tugomba dushire ahabona uko mwese mwarakinye muri iyo filime Ingaruka twese guce 90% twarakinye yego havuyemwo biri niwe atabonetsemo ariko gusa muri NEEMA Group afise anabonye afise ibikorwa bitari bike asanzwe akora wow wakinye uri papande nakinye rije ndumugabo ariko sinaye bwaronka kami yego filime ndibazizo bikaze izo bire mwiwe munjanye igitero mwari ariko araba umusaza munjanye cyane ku muvyeyi cyane ku mwana twizera ko hari kidasanzwe ku bantu bazoyiraba by'ukuri natwe nico twiteze ko dushaka kwisi ishobora guhinduka biciye mu byo dukora okay oya ni byiza cyane ndumva itekeye message umuntu ari we wese ashobora kuyumviriza ego bo niki mwubwira abakunzi banyu muri rusange kuri iki gikorwa mugoma murekure numvise ko ari nk'igikorwa ca mbere mugoma murekure ni mwari mumaze iminsi mu myiteguro niki mwosangiza abakunzi banyu niki mwabasaba muri umwanya muri ko muritegura gushira habona iyo film ego ikintu ca mbere twobwira abakunzi bacu ubwa mbere nuko bodukurikirana bagakurikirana igikorwa kidasanzwe tugiye gushira ahabona ni igikorwa c'ubwiza kimeze neza cane hama bacitegane igishika kirabwira umumama kirabwira umupapa kirabwira umuntu wese muri rusange uko ari yaba umujene canke umuntu yisumbuye kiramuhanura iki gikorwa rero umuntu wese twomusaba acitegane igishika kuko ni igikorwa kidasanzwe igikorwa c'ubwiza na cane ko no muri NEEMA Group dutera tuje imbere wow ndumva ni byiza cyane hama twongera dusaba abafanzi bacu kuja kuri YouTube muhige NEEMA Group hama ntimwibagire gushirako subscribe ndabakunda cyane n'amarayike menshi n'amakomment bakunzi ba Ndufacom TV murumva ko turi kumwe n'ugwaruka navuga ko bariko bariteza imbere mu gisata ca cinema kandi murazi ko dusanzwe dushigikira impano bene izo rero nihagera ko mu balance officiel masivyo muzongere mutwiture hariho igisata dukora muri ibi bya entertainment cyo huduza imbuga haba za YouTube Facebook kugira ngo mushobore kumonetiza mutangure gukora n'umvuga mukorera amafaranga igikorwa cyanyu cyose kidapfubusa n'uvuga nimba ari filme imwe igiyeko nimba ari comedy imwe igiyeko kubera ko iba yabatwaye uburyo icya mbere mamwe ayikoze murushe cya kabiri mwamukwiye namwe ku benefit yako sivyo rero muze mutwitore nyuma tubibafashemo
nabwo abivunanye nakabe vraiment karasosa muri Ndufacom company naco umva sanzwe ari muco gisata cyabyo okay nta kibazo murahawe karibu rero yego namwe murakoze cyane wow hama ico mfise kubabaza igikorwa cyanyu tucicege ryari igikorwa cacu yego mucitege mu kwezi kwa gatandatu mu kwezi kwa gatandatu niho tuzokigirira lancement officiel azoba muri commune Gihanga nyene ni village ya kane dusanzwe tuvamo twese yego nibaza ko ubwa mbere ahantu hambere muzotangura kumenya ko kigomba kija habona ni muri Ndufacom TV. Merci beaucoup. Narke nibyadukundira ko iyo lancement officiel ndazire tuzoyisiye murakoze cyane tuzoyisiye tuzoba duhari tuzoba duhari kabisa hama tugirwa ko tutugera ku musozo w'ikiganiro niki mwosaba abakunzi banyu mwosaba muri rusange nk'umuntu iyo bashaka kubashigikira canke ashaka kubafasha aho yo basanga adresse mwomuha nimba ari nimero ya telefone mwoyitanga kugira ngo umuntu abakeneye abatore byoroshe kubera ko hariho abantu benshi bakunda gushigikira impano bakunda ugwaruka rukora sivyo bakabona kino kiganiro bavuga turifuza kubafata mu mugongo bo bigenza gute bo batora gute ego kino ca mbere adresse bashobora kudutora ko ubwa mbere dusaba abakunzi bacu ko ari ugusura imbuga zacu zitandukanye yaba YouTube, Facebook, Instagram n'izindi hanyuma urashobora kuba ushaka kudushigikira canke kudutera intege mu buryo butandukanye twebwe turabanyabubanza tuva mu ntara y'Ubanza muri commune Gihanga hama tuva ku mutumba ni village ni V4 ego umuntu ashaka kudushigikira arahawe kazi adusanze aho dukorera canke tukama nimero ya telefone tugirwa ko tugo turegera umusozi w'ikiganiro nagenda babaze muri timu yanyu anganda bona haro umwigeme umwe eske hariho nabandi bigeme mukorana cyane ego ubigeme barahari byo biborohera ko nkunda kubona kenshi abakobwa barakunda kwikumira mu bintu bya entertainment ugasanga yana twebwe abavyeyi ntibavyakira neza iki eske mwe babifata gute iwanyu Gihanga biraborohera gukora mu kibano biba byifashe gute ukungene babonye muri ko murakina mu ko mukinana n'abahungu biba bimeze gute hama mu bisanzwe kutworohera kuko biratworohera kuko twabihaye umwanya mwiza cyane kandi umwanya abavyeyi batakunda kuharondera ko abana hama aho dukorera naho mu babanyi mu nshuti n'abagenzi bavyakira neza kuko atanga isombi baba batuzi ko kandi bazi ko ari igikorwa cy'iterambere kugwaruka okay na ntambamye zindi mukunda guhura nazo muri ico gikorwa nk'iyo bishitse mukaja muri tournage ugasanga harageze igihe murayeyo kubera hariho amaseti mutegura kenshi ugasanga bisaba ko murara hanyuma mwagiye gukorera cyangwa iki niziye ntambamye kenshi mukunda guhura nazo ego nk'uko bisanzwe aho ubwa mbere NEEMA Group n'umugwi ugizwe n'abajene benshi abantu bisumbuye abamere abapapa ntabwo ari benshi cyane ariko nabo barimo gusa iyo tugize intambamyi zirakunda gushika cyane cyane iyo turi muri tournage bishitse akaba ari nk'iko bisaba ko turarayo akenshi mu gisigurira abavyeyi birabagora kubera ko cyane cyane nko muvyeyi afisemo umwigeme biragora kubitahura umubwira kagenda ahantu akaza kurarayo ariko gusa kubera ko ubwa mbere bari basanzwe batuzi neza nk'abana bakijijwe baraca babitahura bavuga nti sawa gusa nibazeho baca badusigira impanuro umugeje nicerekana ko baba bafise n'ubwoko inyuma yabo ari nk'ikindi kintu cyo kwaduka ariko turabizeza ko nta kindi kintu kiri inyuma uko biri kose nugira ngo tubwire ubutumwa abandi bantu kandi natwe tubandanye mwiteza imbere ni byiza cyane bundi mu kibano babashingira intahe abavyeyi ata kibazo na kimwe
nukuri ntangorane nimwe n'ibintu muba murimo murakora biratera imbere nanjye ndabateye intege cyane ndanabifuriza kuzogira nyene lancement officiel nziza ndizera ko azaba ari na filme nziza nanjye nzoba mbere mu kuyiraba nitwashikaho umva no kubisangiza abandi bizoba byoroshe cyane kandi nandazi baraza vuba muradoha coming soon tangure kuyibona iki ndazi nizere ko azaba ari igikorwa kimeze neza cyane azaba ari igikorwa kimeze neza gose mbere iyinga nyene baraza kubona coming soon. Wow, aho ni byiza cyane. Dusoza mutubwire mu majambo make adresse rero y'ahantu mukorera kugira ngo tuduse n'abarangiza ikiganiro. Ego adresse ni commune Gihanga intara ya Bubanza village ya kane ikigwati ca kane. Okay, niho dukorera, niho udukenera dusanga. Rero ku bantu bipfuza n'akanimero kacu 61 62 ubusa 2 27. Izo ni nazo nimero mushaka kudutura ngo zoroshe gose. Ego muragize neza cyane murakoze. Nkubu ndababaze nta kibazo. Nkubu dufate haraje umuntu araje Igihanga aje kubarondera nshaka ko dukorana mwemwerera byukuri twebwe twamwemerera bivanye n'ingingo n'ukungene aje ashaka akunda umugwi kandi dufise intumbero imwe kwanza tukabanza tukagira ikiganiro tukabona byukuri ko umuntu ashaka gukorana natwe. Wow, bakunzi ba Ndufacom TV muko madukurikirana uru nugwaruka ariko ruditeza imbere nizere ko musanze mukunda ibintu byo gufasha mu supporting nabo yana kugira babone aho bageze kugira babone nabo ko botera intambwe ibashikana imbere. Rero tubashimire cyane mwakoze ku butumire bwacu mwitavye. Ego namwe tabashimiye cyane ukuntu mwatwakiriye neza cyane nibyo gushima vraiment. Tizere n'ikindi gihe twabakenera ko muzorwita. Yo nukuri natwe turi hafi yanyu nk'abantu turi hafi cyane natwe tuzokwama twitaho ubutumire bwanyu. Ego merci beaucoup. Reka tubashimire dushimira n'abantu bariko baradukurikirana kuri president wa club akajambo kanyuma kugira ngo turangize. Nyakubahwa turabubaha. Ego ndashimiye nanje ubuyobozi bwa Ndufacom ingene bwatwakiriye bemeye bakaduhereza uyu mwanya. Hanyuma nongera nshimira n'abakunzi bacu bagiye kubandanya badukurikirana ku mbuga zacu bagenda bakurikirana ibikorwa byacu n'abagomba kudusupportinga. Mwumvise akanimero ni 67 hama nukuri turabashimiye gose bivuye ku mutima sinumigene twabivuga. Murakoze cyane. Namwe murakoze cyane tubashimire dushimire n'abadukurikiranye mwese abakunzi ba Ndufacom TV mugende mukore subscribe kuri NEEMA Films ni NEEMA Films ya NEEMA Group Burundi. NEEMA Group Burundi YouTube channel yabo irahari iri official mubakurikirane basupporting mwibagera gusagiza n'abandi ikiganiro kugira ngo nuwo bayifuza gushigikira impano iriko iraduga nayifatira hakiri kare. Turabashimiye rero cyane mubandanye mukubwa neza nawe ciao ciao.